Ihangane, 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza. Oh, ihangane, ihangane, nta joro ridaca ibyo byose bizohera. Nshuti yanjye ihangane, ihangane. Aria, gute ushobora kunyicira umwana? Ibyo nkora kuri wowe ntibikwiye? Kubera iki ushobora kubita kandi wanje nyene umwana wanje afata kiyo. Wagikoze aho rero uri kuraharira bica biboneka ko ari byo wabikoze neza. Iminsi nakunze wowe no kunkirikira umwana wanje. Umwana wanje
ihangane ihangane nta joro ridaca ihangane ihangane. Ariko mamika aka kanya umwana wacu uramwibagiye, ni gute wakwizera ibintu nk'ibyo? Sindabitahura. Ego mu mukobwa wacu ndabizi n'ikigabo, ariko kuri ino nshuro birashika akaba ariko ararengana, kuko na Aria ntitwamwizera, ahubwo ukwiye kugira icyo ukora nka seruko. Okay, basi urashaka nkora iki? Je nakubeshe iryo ni rementanya ryamika. Urazi twese turamenyere ngaha mu rugo. Jewe icyo nifuza nuko wobicarika hasi ukabahanura kumbura izi njyane za buri munsi zohera. Mamika, sinzoroshwa no kubarondera ibyo mufungura ngo rongere ngaruke ndushe n'ingorane ziri ngaha. Uranyumva neza? Je mafise stress mu kazi, icyo mba ndi gukora no kubarondera kugira ngo mubeho neza, ariko mukanzana mu bibazo. Cyo ni ikibazo dakwiye kwikemura nk'umuntu ukuze. Umviriza, nawe uri umubyeyi, genda ubicarike ubaze buri kimwe n'iki bari gupfa, ingorane iri hagati yabo, nibikunda bakakumvira ukumva ko bashira ku murongo sawa, bakwangiye it's okay. Jesse munkure mu ngorane zo. Alia. 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 Oui. Nengo kubona guhamagara wari hehe? Tunakumvisa misa. Misa tunakumvisa. Ni sorry. Ndigenzani amazi yo kunywa. Kuvuga ugenda.
Mika. 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 Ihangane mikukuri. Yamari. Mika. Umerewe gute? Mika. Mika. Wabaye iki? Tujye kwa muganga? Tukare kwa muganga ni. Mika. Mika. Mbwira, ufise ikibazo nyabaki? Wabaye iki? Sa? Natumye amazi Aria. Natumye amazi Aria. Maje kuyanywa bica biramfata. Amazi? Mami, tekana gatoyi ndaje, sivyo? Aria. Wewe washiriye amazi Mika? Nze namushiri hari kubera. Mbwira murajya amazi washize mwiki? Ayo nashize. Nimba atana kimwe washizemo. Gute yoyanwa agaca atangura kuribwa. Kandi akazana n'ifuru mkaza. Nashize. Ajya amazi wamushiriye yarimo uburozi. Aria, ushaka kunyicira umwana? Urumva urabonye yuko kumuturiza amazi ntibihagije. Ubu unyushaka kumuroga ave ku isi. Susakare niwemere kunjamira mpore mvuga ineza yawe ku buzima bwanje. Ngira. Nyereka. Wabubitse. Wabishize he? Mabuja, habaye iki kandi? Habaye iki kandi? Umukobwa we yabaye shitani. Hageze handogera Mika. Mabuja, Aria wanje ivyo bintu ntavyo yokora. Buri gihe we wamumuharirira. Uvuga ko ataco yoshobora gukora. Canke na wawe mu migambi afise nawe ubirimo. Mufise imigambi yo kunyicira umwana? Canke no kutwica twese? Aria, nyereka uburozi wakoresheje mu kuroga Mika burihe? Ntushobora kubimbwira. Aria ndagusavye ubunyereke ntarakugirira nabi.
ntushobora kubunyereka reka ndabwironderere Aria wabubitse hehe vrema wabubitse hehe mbwira ibi ni biki Aria ibi ni biki nkuye mu isakoshi wawe wabonye uharira ibyo arayine nabyo ni biki Aria, ibi bintu by'ukuri niwe wabikoze? Niba atari wabikoze ni ukubera iki raporo ziri kugwa kuri wowe? Aria, ibi bintu madame ahora bimbwira nkiyumvira nimwe by'ababyeyi nkibaza ariko arakubeshera. None ugeze kuri etape yo kundogera umwana. Mika waroze ni nka mukuru wawe, woga kwiye kumufata nk'umuvukanye, ariko ndabira ikintu wakoze. Aria, byagenze gute kugira umwana mubi kandi wari umwana mwiza? Wari umwana mbona ko ufise kazoza keza, ariyo mpamvu niyumvire ngo ukora ku ishuri ribi ndagushyira ku ishuri ryiza. Ibi byose nabikoze nk'umubyeyi kugira n'igihe tuzoba tutakiriho twaravuye ku inoze uzobashe kwibeshaho, ariko ndabira ibintu utanguye. Papa, ubundi Aria waramwizigira cyane, yaratwiyorobeka ko cyane. Ubundi no ku ishuri aba yibereye kumwe n'abahungu, n'ivyigwa ntakibikurikirana neza. Sheri, aba bantu sindabakeneye mu nzu yacu. Nibagende, sindabakeneye, sindanabashaka. Ndabona bazohava bananyigishiriza nabi umwana. Kandi ikindi naco ndashobora kuva ngaha anye nkagenda, sinzokumva ko mfise amahoro, kuko umwanya wari wo wose bashobora kumwica umwana wanje canke bakatwicira hamwe. Niyo mpamvu nashaka kubabona kandi ngaha. Ndasabira imbabazi umwana wanje, nibyo ashobora kuba yarabikoze, ariko ni mu mubabarire. Ndavugana n'umukobwa wanje, amakosa yakoze nazo yasubira, ariko nimutwirukane, nta hantu namwe dufise twoja. Urazi ko nkorengaho imyaka irenga 20, nimwe muryango wacu, nta wundi muryango dufise. Ndabinginze nimutwirukane, nitworonke iyo tuje.
umviriza haguruka ngaho wicare mu ntebe. Ndaraba ko nuvugana na madame kumbere uraza gutora umurongo ntugire ikibazo. Sawa? Beka. Humura mwana wanje muganga yambwiye ko vubuza kumera neza. Ariko mva meze neza mama. Nje mva meze neza. Okay. Rero ujya mu ruhuke, si? Mama, urabona usa n'umuntu yakwica umuntu. Urabona nagira umutima wo kuyica. Canke wowe urabona no kubaha gusohoka ko umuntu amazi ashushe. Mama, ibintu byose biriko birabera ngaha, ibintu byose biriko biranyagiriza, barambeshe. Nabigemeka yavuze vyiga muhungukira, kava n'umugenzi, nta kintu na kimwe duhuriyeko. Aria mukobwa wanje, ndazi yuko ibintu byose bakwagiriza atana kimwe wokora, kuko je ndakuzi gusumba undi muntu wari we wese. Ndabizi rero ko udashobora kubikora. None mama, ko batwirukanye turaja he? Ko nakuriye ngaha, nkaba ndakuzi kweri mama. Nta muryango n'imwe nigeze muza kuturamutsa. None ma, nta wundi muryango dufise. Aria, nza gukora muri uru rugo. Naje mva ruguru. Umuryango nari mfise wonyene yari bibi. Naho kuko yarageze mu zabukuru, igihe carageze aritaba Imana. Nzi no mu gisagara kurondera akazi. Ngira Imana nza gusaba akazi muri uru rugo barakama kugeza n'ubu. Niyo mpamvu atamuryango n'umurigero ubona uza kuturamutsa. Ntawe mfise. Umuryango ufise ni wowe wenyene, kandi kuba ndagufise ivyo birampagije. Mama mpore, nandi umuryango ufise ni wewe, kandi iteka ryose nzaba mpari kubwawe.
ihangane nta joro ridaca ibyo byose